umunsi igenekerezo rya 22 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 ishirahamwe Arishoto riramutse ritanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru ku ntumbero ryarishikirije ku bajenama b'amakomine ndetse n'amakaritsiye bagiye kwitoza gutorwa ku itariki 25 ukwezi k'umunani umwaka wa 2025 aho tubonamwo utunenge twishi, aho tubonamwo abantu vy'ukuri bagiye kwitoza nk'abazohagarariye imitumba n'amakaritsiye bari mu ndongozi. Twishimikije itegeko rigenga amatora mu Burundi, code electorale, ku ngingo yaryo ya 173 batemerewe abo bantu kwitoza. Twagombye kugira dushikirize umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora mu Burundi seni, cyane sepi, aho ku ngingo ya 173 itwereka yuko ari ifisiyo competence kugira abikuyemo nabo igumizamwo. Twagomba ishamba Arishoto rero ryagomba risabe rishimitse abantu ko baboneka ku ntonde zabitoje zabiko baritoza bahiganirwa kuba abakuru imitumba amakaritsiye n'abahanuzi ko bakugwamwo hisunzwe itegeko ry'J73 giteguye rigenga amatora mu Burundi atagisabwe, kugira ngo twubake Uburundi butwagwa n'abagabo bijunja n'ijambo n'abakenyezi bijunja n'ijambo, atari ndyadya, atarabasuma biba amatongo y'abene gihugu, imfuvyi n'abapfakazi ndetse n'amatongo ya leta. Kandi tubone arabagabo badahohotera kiremwa muntu, kandi tubone hajemwe abagabo n'abakenyezi badaharitse. Aha twagomba rero dutanga uburorero mu matohoza Arishoto ifise yakuye ku bantu bari ku ntonde zo kwaganirwa kuba mu ndongozi z'amakaritsiye n'imitumba. Twatohoje mu ntara yagutse ya Bujumbura, muri komine ya Ntahangwa, ahahora hari komine Mutimbuzi ya kera. Twagomba tubaho urutonde rw'abantu bari ku ntonde hahonyanzwe itegeko rigenga amatora mu Burundi ku ngingo yaryo ya 73, aho iyo ngingo ivuga iti ushobora kuja ku rutonde rw'abitoza abateza kuba ari umurundi ufise ubwene bw'igihugu bw'u Burundi, kandi ategerezwa kuba aba ku mugaragaro kandi haba hisuzwa amategeko ku mutumba cyangwa quartier agiye kwitorezako, kandi akazohaba ubuzima bwe bwose kandi afise urugo rwiwe ruzwi. Hakaba kuri iyo ngingo nyene avuga ati ateza kuba afise imyaka n'imiburiburi imyaka 25 y'amavuka gushika umunsi amatora azoba. Ategerezwa kuba afise imigenzo myiza ahaba mu kibano, kandi ari umuntu aboneka atagira agasembwa mu kibano, aboneka nk'umuntu atamanyanga afise, atiba ivy'abene igihugu, atiba amatongo ya leta, adahotera bene igihugu kandi adaharitse. Kandi kuba ateza kuba kandi ari umuntu azwi gusoma. Kuri ivyo rero ishamba Arishoto ryagomba rishikirize abantu intonde z'abantu bari ku rutonde ivyo twavuze iryo tegeko ritabemera kwitoza. Ubwa mbere ishamba Arishoto ryasanze ku rutonde kw'abitoje mu makaritsiye n'imitumba yahora muri komine Mutimbuzi ya kera Ntahangwa y'ubu umunyamahanga umwe arimwo. Twabonye kandi harimwo abantu baharitse ba 15, abagabo ni 13 n'abagore 2 baharitse. Twabonye kandi abantu bahotera abene igihugu
umutware yasuye kugaruka yari yaritoje aho yari yarirukanywe aho yakubaguye umwene gihugu akamuhotera akamoreza igufa umwe. Twabonye kandi harimwo abantu babiri bitoje mu makaritiye bahamaze amezi 2 gusa bakihimukira. Twabonye kandi abantu babiri bitoje kandi mu makaritiye batabamwo n'imitumba. Twabonye kandi umwe yatanze imihoho yasuye kugaruka kwitoza ku rutonde mu gihe yari yatanze imihoho mu banga yo kurongora umutumba yarongoye mu gihe kubera atabishoboye vyamunaniye yasuye kugaruka. Twabonye abantu 3 bahora barongoye imitumba n'amakaritiye basuye kugaruka. Abo 3 mu gihe bari birukanywe bagabasipande bakikoma na mustane w'ikomine ya Kera Mutimbuzi kubera gusinyira amatongo kabiri, gusinyira abandi batware bakorana bakabigana amasinyatire, kandi bakaba kandi abatware baharitse ndetse baraguje amatongo ya leta n'ay'imfuvyi n'abapfakazi n'abantu nikora. Twabonye umwe yari ku rutonde kandi afise n'urubanza yaranafunzwe kunyuruza amahera ya koperative mwishirahamwe ahurikiyemo n'abandi. Twabonye umwe bizwe kandi amaze gupfungwa aguma apfungwa kubera gucuruza urumogi no kurunwa. Twabonye abantu 3 bari ku rutonde rw'abantu muri Mutimbuzi ahitwa muri Maramvya zone muri zone Maramvya bari ku rutonde rw'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ibidukikije aho bivye amatongo y'abene gihugu y'abantu aho nikora y'abapfakazi. Amatongo ari hawe abene gihugu biciye ubushikiranganje mu vyo jeje gutanga amatongo uburimyi n'ubworozi. Twabonye abo bantu kandi 3 bari ku rutonde rw'abantu banyuruje amatongo y'imfuvyi n'abapfakazi bakavyabiriza uwe kwakwikana n'ubutungane, kandi bari ku rutonde rwamanishwe no ku makomine kuri komine Mutimbuzi kuva kera mu bushikiranganje n'ubworozi bagurisha amatongo ya leta imfuvyi n'abapfakazi. Twabonye abandi bari ku rutonde vy'ukuri bahora ku rutonde mu batware no gusinya batabishoboye mu gusinya bibagora batazi gusinya. Kubera ivyo vyose tudondaguye rero ubwo rutonde rushikirije ishirama rishoto ryishimikije ingingo y'173 aho yerekana neza abo bantu twavuze ko batemerewe kuja mu bantu bashobora guhabwa amahirwe yo kwitoza kuja ku rutonde. Dusavye ko umugwi seni n'umugwi w'intara sepi ikoranye na seni turasaba umugwi seni we w'igihugu gukwirikirana ndetse n'umushikiranganje hagati mu gihugu. Tugasaba nyinshi mu gihugu gutegeka yuko abantu bakugwa ko atagisabwe mu ntumbero yo kubandanya twubaka Burundi kugira ubundi bwacu butera imbere, turonka abagabo n'abakenyezi bijambo bubahiriza uburenganzira bw'akimwe muntu, bubahiriza ivy'igihugu baje gufasha kugira abarundi rushe kuri yambore iterambere. Kuko umugeni mu gihugu yamavuga yuko afise indongozi zimugora, aho rero arico tigo byafatiye. Dusavye umugeni mu gihugu twe turamaha akarore twabitanze, kandi ubu nyene ibi tudondaguye urutonde tugomba turujanye kurushikiriza umugwi w'igihugu mu w'intara sepi. Ubu nyene batubwira ngo dusabe twavyanditse twabandikiye baje kwandikira abantu bakugwemo atagisavye, kuko umugeni mu gihugu turi Gitega n'amashirahamwe yigenga atangiza politiki n'abatwara imigambwe harimo umugwi indongozi guhera ku ikomine gusa urwego rw'igihugu batwara urwego rujeje gutuma amatora mu Burundi. Yarasavye yuko hashirwamo abagabo bijwa n'ijambo hakugwamo injyanja zose. Haro turasavye yuko ivyo umuhugu yasavye n'iri tegeko twavuze ritomora neza byubahiriza, kuko mu mategeko nta muwezi bamwe nta mugambwe umugabo ivyo bapanga abagabo bijwa n'ijambo. Ivyo turabisavye kuko tugomba Uburundi bw'ukuri tuve mu majambo tuje mu bikorwa, tuje mu majambo mu bikorwa. Rero dukeneye injyanja ni babakuremwo nta muwe
dukeneye abantu bahonya agateka kazira muntu bagume bahabwa ijambo mu gihugu ntibibaho mu gihe turi muri demokarasi n'igihugu cyubakiye ku mategeko n'agateka kazira muntu. Ibi tuvuze turizeye 100% ko bizokurikizwa kubera ni itegeko beka itegeko ni ingingo y'73 y'umugwi w'igihugu yeje gutunga amatora. None umuguje gutunga amatora mu gihugu tugira amategeko ubwo uwo ntwara umugwereka mu gihe umushiranganje mu gihugu hari mu gihugu hari twege muri ejo twerega twasabye ico twagukora n'igiki none twatwito mu gihugu mukuru yavuze yuko ntitoje muri sentare tamitura vuba bwa tubonye barimwe byase tuba muri sentare bayiziki ibwiza shingiro ku Burundi sizinga mundi n'amateka bwenga yego.